Ibihe byiza cyane kuri mwebwe mwese abakunzi ba Utamu Podcast, nizere ko mumeze neza cyane nk'ibisanzwe. Nongeye kubashimira kuba mukurikirana ibiganiro byacu, yaba bari ngaha mu Burundi ndetse n'abari mu makungu. Ndabashimire cyane kuba mukunda ibyo tubashikiriza. Muri rusange rero ndabashimira mu buryo bwiyaguye cyane mwebwe mwese mwakomeje kubana natwe, haba umunsi twari duhari n'igihe tutari duhari, ariko kandi shime wewe ukurikirana bino biyago byacu mu buryo bwiyaguye cyane. Hari abamaze iminsi rero bibaza ati umusore ko tumaze iminsi tutamubona byagenze gute, yoba yiherereye mu biki, yoba yarahagaritse ibiganiro, ati Utamu Podcast ko imaze iminsi ariko irakora idaduha ibiganiro, habaye iki? Ntabwo mwicamake twovuga ko byahagaze, ahubwo hari impamvu ishobora gutuma umuntu afata ingingo zo gukora ibintu biriya. Banjije gushimira abantu bari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bakomeje kuvuga ati umusore turagukeneye kuko ibiganiro byawe birubaka, ibiganiro byawe bifise akamaro, ibiganiro byawe bifise ico bifasha kuri societe tubayemwo. Ariko kandi ndashimira bari muri Canada bagomeje kumberesinga, baravuga ati mukapo wabuze iki, habaye iki, niyihe ngorane yabaye. Nta cabaye kirenze usibye ko peut-être hashobora kuba hari utuntu twishingiye kubabwira duza gutuma mutahura n'impamvu ibiganiro bitariko birapasa kuri Utamu Podcast. Nibyo tugiye gukora mwino minsi, ibiganiro noneho bije ari bya bindi mukeneye mu buryo bwiyaguye cyane. Rero mukeneye mu buryo bwiyaguye cyane, twabahaye umwanya, mwaduhaye umwanya, muratwihanganira, ariko natwe turaje dukosore ibyo twokwita nk'ideni tubafitiye tugishure. Turashimira cyane abantu bari muri ku mugabane wa Buraya, yaba bari muri za Belgique, za Angleterre, za France n'ahandi hatandukanye. Mwese turabashimira cyane, bari muri Australia n'abari za Afrika, muri Afrika y'Epfo, les amis mwezemte, Egypte, muri Maroc, nizere ko mumeze neza cyane. Ariko kandi abari ngaha mu karere ka EAC, namwe nizere ko mukomeje kugira ibihe byiza cyane mes amis. Abari mu Burundi mwehoho mwubahwe cyane kuko mwakomeje no kudutelefona, kutwandikira utumessage tugufi mutubaza ikibazo cyo bacarabaye. Ngira ngo niwo mwanya wuko umuntu abasigurira ikiyo uko ibintu byagenze nuko bigiye kugenda. Rero muri make murazi ko dutangura podcast, twatanguye podcast dufise intumbero y'ibiganiro bitandukanye, harimo ikiganiro bita ingazi y'ubuzima nkuko mubibona ngaho, hakaza ikiganiro c'inkino ico bita Legend Sport Show, hakaza n'ibindi biganiro twari twavuze ko zongera tubashikiriza iyo bita Mind Battle, aho abantu babaganira bimwe abantu bibaje ko bitabaye ndi kubera iki. Ikiganiro bita The Magic, byose twari twabiteguye kugira ngo turabicisha ngaha muri Utamu Podcast. Amakuru yo cyangwa se news byari ibintu byacu twateguye kuzobashikiriza. Rero murazi ko hagiye haca ibiganiro bimwe nubyo no kwita news. Ingazi y'ubuzima byabaye bike, Mind Battle zabaye ntazabaye, ntihabaye ico no kwita Legend Sport Show ntizabaye. Ariko rero nagomba ndababwire ko ibitabaye mwakijya gihe burya icyo utari yuba wibikiye kandi mushonje muhishiwe. Ari nayo mpamvu ku bantu mwese mwaduhaye akanya kanyu, haba muri kahise, haba ku biganiro twatanguriye ko, haba ku biganiro twakoze, bamwe bakatubrensinga bakavuga ati kabisa ibiganiro ni sawa. Uyu mwaka canke se muri 2026 tugomba tubigwize icuro amajana, tugomba tugire ico no kwita triple ibyo twakoze canke se quadruple ibyo twakoze, kugira ngo mushobore kubandanya muri update, mushobore kubandanya mumenya byinshi bigezweho, ibihari, ibyabayeho, amateka, ibinabiriya. Muri ibyo biganiro rero murazi ko twatumiramwe abantu bagiye bavuga bati, hari umuntu yanyandikije je narambye ati ese umutumire bita Apotre Isidore Mbayahaga ko takibubona ngaho muri Utamu Podcast byagenze gute? Bamwe banavuga bati muba yoba harabaye kutumvikana na Apotre wa musore we. Ntabwo ngoye, kandi Apotre n'umuntu akunda umukozi w'Imana, n'umuntu muzima, n'umuntu uvuga ko burya apari yuko abari no mu biganiro no mu buzima busanzwe burya n'umuntu abana neza mu buryo bwagutse cyane, abantu benshi baramuzi. Rero nta kibazo cyabaye hagati ya Utamu Podcast n'umuvuga butumwa Apotre Isidore Mbayahaga. Ari nayo mpamvu ndabaremesheje mwiyi minsi nyene itarenze indwi mugiye kongera kubona ibiganiro vya Apotre Isidore Mbayahaga muri Utamu Podcast. Ahubwo ikibazo ni gihari ni kimwe,
murashaka ko tuzokora ibiganiro bijanye n'iki nawe, kuko Apotre murazi ko n'umuvuga butumwa ashoboye byinshi, ashobora guhanura abantu mu bijanye n'urukundo, ashobora guhanura abantu mu bijanye no kwemera, ashobora n'umuntu azi ibintu byinshi. Novuga ko mu buryo bwo gufasha societe tubayemwo, societe ndundi, isi yose muri rusange. Bivuze ngo niyihe sije wewe wifuza ko twozoganira, nizihe sije cyangwa se nibihe mwifuza ko twozoganira na Apotre Isidore Mbayahaga. Hanyuma hari abantu bavuga bati dukeneye ibiganiro bya geopolitique. Geopolitique ni ibiganiro babivuga kuri nde, kuri politike z'ibihugu, z'uburere, z'imigabane cyangwa se z'isi yose. Ivyo navyo ntibyabaye byinshi, ariko ndabizeza ko muri no minsi nyene mugiye kumva ibiganiro byiza kandi bitosoye, birimwo ico no kwita akanovera na message zikomeye kuri wewe, kuri mwebwe mukurikirana UTAM Podcasts. Mugiye kukurikirana ibiganiro bijanye n'ubumenyi, connaissance générale, ubumenyi kugira ngo ushobore kuva ku rwego rumwe uje ku rundi, umenye n'abana ko ibyo bagiye bacamwo, canke se ugende wigira ku bandi. Ibyo nabyo tugiye kubibazanira muri UTAM Podcasts. Muri UTAM Podcasts tuzoganira ku biganiro vya economy, ubutunzi, turabe kuziganya, ni gute umuntu yoziganya akava akagera aha, ni gute umuntu yavuye aho yarara akashika ku ntambwe kanaka. Ivyo tugiye kubikora. Si ivyo byone tuzokora rero, tuzokora ibiganiro biyita mind battle, kwigisha abantu biciye mu bintu by'ibibazo byo kuganira n'abana bariya. Tuzoganira ibijanye n'urukundo no munsi abantu bayirirwa barasambura ingo. Cyo mundi narinda ahantu numva umuntu ngo amazindwi zibiri yubasa urugo rwiwe arabageni, nta n'ukwezi baramara bari mu kwezi kwa buki ngo urugo rwabo ngo rwasambutse, ngo baratandukanye, bahanyisho twita gatanya, abandi niko babivuga. Ivyo rero tugiye kogera kubikora muri UTAM Podcast. Intambara ziriko ziraba hirya no hino, haba muri kano karere tuzozigarukako, turabe ico zivako, turabe abazitera nuko bizotora inyishu canke se uko zizorangira. Ivyo byose tuzobigarukako. Tuzogaruka ro kuri za ntambara ziriko ziraba muri Afrika, ibibazo biri hagati y'ibihugu n'ibindi, like nka Côte d'Ivoire na Burkina Faso. Bamwe bakavuga ibi Burkina Faso ibyayo bimeze gute, byose tugiye kubigaruka ko mu buryo bwiyaguye cyane muri UTAM Podcast. Icyo usabwa ni kimwe nuko wewe uvuga ati ngiye kubana na UTAM Podcast, uzomenya byinshi. Hari ukuntu abantu dufise imico itandukanye, kavuga ngo umuntu yaramaze imisi adahari, ngo n'umundi ngo ngaragarutse, ngo ntashazodufasha. Ndabizeza bavukanyi, bavyeyi, ko tugiye kubaha ibiganiro byiza kandi byubaka, bigamije kugira iki, guhindura imibereho y'abana bariya, bigamije kubakira abana bariya, bigamije guteza imbere societe kanaka. Ariko kandi hari n'ibiganiro usanga biba bigamije gusambura. Twebwe nta kiganiro gisambura muzigera mwumva ngaha, nta biganiro biteranya muzigera mwumva muri UTAM Podcast. Ibiganiro byose muzumva canke se muzokurikirana muzobona bizoba ari ibiganiro bigamije kubaka mu buryo bwagutse cyane, mu buryo bwagutse. Je répète encore une fois, ibu mu buryo bwagutse kandi ibiganiro byiza muzokunda. Rero Swisire certe umuntu azokurikirana ibiganiro byo muri UTAM Podcast azobona impinduka z'ibindi biganiro yasanzwe akurikirana handi. Question bête, ibibazo bidafise akamaro ntimuzigera mubyumva muri UTAM Podcast. Les réponses zidafise icyo zihindura kuri societe, zidafise akamaro, ziteranya abantu, zicanishamwe abantu, izo ntimuzokwigera muzumva ngaha muri UTAM Podcast. Ndavuga izo nyishu umuntu ugasanga ari karagarira n'undi muntu, umwe aciyaza yata ku wundi atukana, ibyo ntimuzovyumva muri UTAM Podcast. Icyo rero nashaka kubasaba nuko wewe waduhaye umwanya ukadukurikirana muri kahise no muri kino gihe, ongera ufoto wundi mwanya udukurikirane, ubane natwe ijana kwijana. Tuzoguha ibiganiro byiza uzokumva ukanezerwa. Muzoduha ibyiyumviro muri commentaire, ibyo muzobona ari bibi tuko turakora muzotubwira tubikosore, ibyo muzobona ari byiza muzodushigikira tubandanye tubikora. Hari bizokorerwa kuri terre canke se hirya no hino, hari inzu bizokorerwa ngaha muri studio muri UTAM Podcast. Tuzogira ibiganiro byamaho umunsi ku wundi, cyane cyane bya biganiro tuvuga ngo mu gatondo hari ikiganiro muza gukurikirana citwuko like nk'ikiganiro ingazi y'ubuzima, tukaraba abategetsi, tukaraba abantu bafise ibibazo, kuko hari umuntu ashobora kugira ubuzima yarigeze kuva mu buzima bwiza, yarigeze kuba mu buzima bubi. Hari umuntu ashobora kugira ubuzima bubi yarigeze kuba mu buzima bwiza, bikaba abibwiye abantu, bikaba byofasha abandi kubaka
ntituzoba tuvuga ngo naka ngo yagize ibi ngo yakubise oya, ibyo ntibirimo muri twebwe muri Utamu Podcast. Ndabisabira rero kuzobana natwe, kuzobana mudushigikira umunsi ku wundi. Nibaza ko nta munsi mutazoronka ikiganiro gishasha kandi ibintu bishasha vyubaka bibagira abashasha bibubaka namwe. Cyo dusabwa gusa kumbura aho tuzonyerera muze mutugorore, muze muduhe ibyiyumviro, mutubwira ati ahantu wanyereye kosora, abo tuzokoshereza tuzobasaba imbabazi, nta kibazo. Ntabwo dutewe isoni no kuganira namwe dusaba imbabazi cyangwa se kuganira namwe tuvuga ko twakosheje muri ibi mukatubabarira. Ni giki mwifuza aho tuzoganira ko rero mwebwe? Ni yihe sije mwumva twozoherako? Ni yihe sije, ni kihe kintu mwumva ko twozoherako mu buryo bwihuse? Les amis, reka ndabashimire cyane. Shimire mwebwe umuryango wagutse wakurikiranye ibiganiro byacu muri kahise, mugende kubandanya mubikurikirana muri kazoza. Ibintu ni bitatu bishobora gutuma umunezego, harimo kugira umuryango, kugira amagara meza, kugira amafaranga. Twebwe rero nta kindi kitunezera nka Utamu Podcast atari uko tubafise nkamwe abakunzi bacu badukurikirana muri mu Burundi canke se muri mu makungu. Ibihe byiza cyane, turabakunda cyane. Hasta la vista.